iyo abana babaye imfuvyi bakiri bato abiyemeje kubarera bagaca biha uburenganzira bwo kugurisha ibisigi vyabo bitwaje ko bakaniye uburyo bwo kubarera. Abo bana bakuze barafise uburenganzira bwo kwitura ubutungane bagakomorerwa amatungo yabo. Bivugwa na Ildefonse Congera yanonosoye amategeko. Kunze kuba mu bisagara cane kana ruguru biraba aho usanga umwana agiye kurerwa na se wabo canke uwundi munyagahinga ariko agaca agomba guca afata nk'itongo canke yani matungo umuvyeyi yarafise akitwa yuko bariko babirereshamwo wa mwana. Je twita mu Gifaransa tutelle. Rero tutelle mu Burundi amategeko arayemera ariko ukuntu bikorwa niko bikorwa nabi. Kenshi na kenshi usanga haba hinyegejemwo ubusuma bukorwa n'uwo murezi agomba kurera uwo mwana. Yabimureze neza nimba afise uwo mutima wo kumurera yarakwiye kubikora ahanini atakunguko abironderamo. Ariko abenshi usanga bagurisha amazu asizwe n'abavyeyi b'uwo mwana w'imfuvyi. Ariko ubu ko turiko turabibona hari amashirahamwe aharanira agateka k'abana, iyo bimenyekanye arashobora guca bamuha umushingamanza akabafasha kuburana kandi baragaruza ivyo biba vyaribwe. Ubwo n'ubusuma bweruye. Umwana akuze naho nyene arashobora kubisaba kuko baba baprofise ico bita vulnerabilité y'uwo mwana, baba baprofise faiblesse uwo mwana afise, baba baprofise kuko umwana ntarakuze imyaka yo gushobora kwiburanira canke kugira ante, ariko umwana bayimaje bavuga ati nsubiza ivya data. Ashobora kubironka mu gihe bikihari. Mu gihe uwo yabitwaye swati yabigurishije akabiguramwo ibindi uparvenye kuvyerekana donc ushoboye kuvyereka sentare ashobora kubikugarukanira bikagaruka mu rugo iwawe. Mumenya ko abo bana bamaze gukomorerwa ibisigi vyabo uwari yabigurishije n'uwari yabiguze baraheza bakimenyanira ingene basubizanya uburyo bari bahanye bwo kugura ivyo bisigi.